Ndabaramukije ndabaha n'ikaze bakunzi bose b'ibiganiro vya BTV Burundi mu makuru y'uko no wacenda Myandagaro 2021. Amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inama nshingamateka kuri wa mbere yize amategeko mashasha agirwenga uko rwego. Nayo buri cenda Myandagaro amakungu n'u Burundi barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka. Apotre Jean Paul Manirakiza nongeye kurongora Febabu hano mu Burundi. Aya n'ayandi ni mu kanya ndasubiye kubaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Nkuko yemeje kubabwira, inama nshingamateka y'u Burundi yize amategeko mashasha agiye kugenga abashingamateka n'abakozi bo muri urwo rwego. Umukuru w'inama nshingamateka Honorable Daniel Ndabirabe yamenyesheje abari ngaho mu Kigobe ko atashishije inyuma. Ni nk'utu tubaza Desire Sindihebura. Nkuko bivugwa na Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, inama arongoye yahora ikora hari ibintu bitari mu nyandiko vyari mu majambo gusa. Abana gusa babatuwe kurikina mu gihugu bive hajya bikariya mukabo gutanditse. Donc ivyo byose ivyo vyabaye clarifié. Mu gihe vyateye impari nyinshi hagati y'abashingamateka kugira batangure kwiga iyo nteguro y'itegeko rigenga abashingamateka hamwe n'abakozi basanzwe bakora aho muri Kigobe, Daniel Ndabirabe yahumurije abo bariko batera impari avuga yuko atakintu na kimwe cishije inyuma. Kugera twebwe na Assemblée nationale uretse na twebwe abashingamateka n'abakozi barimo texte iwacu aho umaze kuvuga ati turabika ikintu coshobora kudukandamiza ntabwo ari texte y'ikokoza bakutubandi ce n'est pas ça ni texte d'ordre cyane administratif et legal kugira ngo turonke akandi dukoreramo. Ayo mategeko mashasha agiye kugenga inama nshingamateka akaba yarongerejwe nk'uko biboneka ku mpapuro kuko ryavuye ku mategeko agera ku 143 akaja ku 215. Dusimbataze umuco mwiza w'itunganywa ry'imigambi y'iterambere ry'ubutunzi n'imibano bidasiga inyuma abatwa. Nico civugo cahimbarijwe ko umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka. Uhimbazwa buri mwaka wa 9 Myandagaro. Abasanga butaka ho ku Muhanambogo baca ivyo basaba kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Ni nk'utubaza nikiciza. Kuwa 9 Myandagaro uko umwaka utashe, Uburundi burifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka. Uyu mwaka uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo kigira giti dutsimbataze umuco mwiza w'itunganywa ry'imigambi y'iterambere ry'ubutunzi n'imibano ridasiga inyuma abatwa. Uwo munsi ushitse bamwe mu basangwa butaka bakiri mu buzima buciriritse haba mu bibereho no mu iterambere. Bamwe mu basangwa butaka bamba ku Muhanambogo zone Muhira mu ntara ya Bujumbura bagize bati uwo munsi twe ntawo tuzi, bakavuga ko bazigirijwe n'ubukene kuko umwuga wo kubumba wahora batunze abandi bawijukiye, gutyo baca babura aho bashora ivyo baba babumvye ntibibe bigikunze ko bikenura. Twebwe ubuzima dusanzwe tubayemo twari dutunzwe n'uwo mwuga w'ibumba. Rero uwo mwuga uno munsi ntacyo udufashije. Nkuko bisanzwe turabikora tukabiturira bikamara igihe ngaho naho mubona hariho ibyo bakora bakabishora mu gisagara bijya by'amashugwe. Kubera navyo nyene ubu bikora abantu benshi bikoreramo benshi turashobora kubimanukana mu gisagara tukamanuka tumanutse ugataha atana kimugurishije. Ku kibazo kijanye nuko boba biyungunganya mu yindi mirimo bamenyesheje ko atanisi yo kurima bafise. Ukurima twarima dufise aho turarima ingorane niko taho dufise yaba twari tuhafise nukure amaboko yo gukora twari nayo urumva tubura ikintu dukora. Iyo twari dufise ahantu dukora ntituronka n'abadufata mu mugongo kugira batwereke narwe ukuntu twokora ibikorwa by'iterambere twiteze imbere ntabo turonka. Basaba ko boshikwa ko bakaronswa ubufasha nkuko abandi basangwa butaka bo mu bindi bice by'igihugu babikorewe. Leta ico twoyisaba
nuko nayo nyene yo tugira nk'abandi hariho abandi batwa usanga bateye imbere kubera leta yabafasha mu mugongo irabaha aho barima barabafasha amatongo nk'ubu twagubona twegereye nk'igisagara tukaba tubayeho nk'uko unye kandi tubaheza y'igisagara twegereye n'umukuru w'igihugu nawe nyene yogira icyakora akavuga ati hari abatwa haruguru ndakwiye kuraba ukuntu nobashikira tukayaga nabo nkagira ico ndabafashije. Uwo munsi ukaba washizwe mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu ngingo ya A agakwego R E C agakwego 49 agakwego 124 yemejwe kuwa 2023 Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 ukazohimbazwa hano iwacu kuwa 20 Myandagaro uyu mwaka turimo mu ntare ya Cibitoke komine Buganda kuri stade Urunani. Abarundi barakwiye gutaba nka babandi bavuga ngo ukize akiri wabo, ariko bakwiye kumenya ko uwakize neza akiza abarundi n'Uburundi. Ivyo byashikirijwe na Patiri Syriaque Sindayihebura aho yarahejeje kuronswa agashimwe ahawe na koperative Giriyuva mu mugambi bayo bise bashimira bakiriho kubw'iko byiza yakoreye ahavuka. Ni nkutubaza Arlette Mugisha. Mbe nitutabibabwira canke tubibereke bakiriho ko ivyo bakoze ari ngirakamaro tuzobibabwira batakiriho. Ico ni kibazo koperative Giriyuva yibajije imaze kubona ko hari intwari zakoze zikagira ineza haba kwiterambere ry'igihugu n'abene igihugu bica bibatera gushiraho umugambi bise bashimire bakiriho ari naho hateguwe ibirori vy'iteka kuri uyu w'Imana ku mutumba Rutundwe komine Songa mu ntara ya Bururi byo gushimira Patiri Syriaque Sindayihebura yakoze ibikora inka kuri uwo mutumba mu kubaka amashure, ikibuga cyo kwinonora ko imitsi, amazu akorerwamwo ibitandukanye, mu kubaka ikibanza ciratiro n'ibindi bitandukanye yakoreye abene gihugu. Patiri Syriaque Sindayihebura yaronkejwe ako gashimwe n'umunezero mwinshi ati ivyo nakoze sinarinzi ko abene gihugu bo biha agaciro kugeza aha. Aka gashimwe bampaye binyeretse ko bongeye kuntuma. Aka gashimwe nako kudutuma gukora ibindi kongerako. Aka gashimwe nako gukenguruka ku bantu bose bagira bati bijya bintu ningira akamaro, byerekana ko aba banyagihugu bacu bamaze gutegera bati burya hari ibintu by'akamaro kuri umwe mugabo hariho n'ibindi bintu byo kuneza ya bose. Agahamagarira abarundi ko batoba nka babandi bavuga ngo ukize akiri wabo ahubwo nimba kiza igihugu cakuvyaye uhereye mu kibani wanyu kuko ari nawo mushinge w'iterambere rirama. Ico no hanura cyane cyane ugwaruka rugenda kandi ruteza kugendagenda kuko umuntu agomba kumera bwa nyoni, akanyoni gateza kugurukira iyo bweze. Uko niko abazungu bameze, niko abirabure bameze, niko abantu bose bameze. Hanyuma iyo bari hose bagacika intore birashoboka. Barashobora gusubira iwabo batwaye ubwenge burengeje, barashobora kuguma iyo bariko barakora, berekana kwitanga kandi berekana ukurondera ineza kuri bose. Magi Kwizera arongoye iyo koperative ati uyu mugambi waje hageze kuko ivyiza abantu bakora biravuga. Ni nayo mpamvu muri koperative yacu tutaravye uyu nuriya twiteze kuzoshimira uwo wese azokora. Uno mwaka abaye Patiri ejo hakazoba uwundi. Umugambi bashimye bakiriho muri koperative Giriyuva dushimwe ku bantu bo mu gihugu cyose baba babikwiye mu buryo mugabo dufise ko dutokwira hose murazi n'imvura ntikwira hose. Hanyuma ntituraba ngo umuntu ngo avuka aha canke ari muri ibi canke biriya, turaba gusa ivyo yakoze. Iyo ivyo yakoze bishimishije kurusha ivy'abandi turaheza tukamutora tukamushira ku rutonde rw'abazoronka agashimwe. Ino munsi rero nyakubahwa Padiri Syriaque niwe yatewe iryo teka, niwe yaragezweho kubera ivyo yakoze bose barabishimye bamushira imbere kandi ivyo yakoze twese turabibona biraboneka tubirabesha n'amaso yacu. Uwo mugambi ukaba ushizwe mu ngiro ku ncuro ya kabiri. Umwene gihugu wese asabwa kubaha ibikoresho by'ishyirahamwe Regideso mu ntumbero heza ishyirahamwe mu bikorwa vyayo. Ivyo kadashikirwe na Innocent Nkurunziza umuyobozi ari amazi mu Regideso kurikira Innocent Nkurunziza. Twebwe ubwacu nko mu gisata c'amazi twarengewe ku buryo tutakibona ingenda abantu twoshobora kubaha amazi canke ngo tubahe ndetse na robinet public ko tusanga barubatse mu ibarabara, dusanga ubuzu bwa sugumwe buri kw'amatuyo, dusanga ari
akaduruvayo muri rusange ni ukuvuga ikintu rusange nk'ituyo tubisangiye twese ukacitereka ko bloc sanitaire murumva ko umuntu aba atari ko aratwubahiriza ivyo twifatikanije ikwenze dukorana mu ntwaro nko muri komine Ntahangwa nk'ico dabare cyo mu Ngagara barayimenyeshejwe ndetse kwirisangwene musitanteri wa komine Ntahangwa tuvuge yuko adashobora kubonekana mugabo ujeje zone Ngagara murashobora kuza kumubona aho hantu no kuvuga ijya ngingo iburiza gukurikizwa aha twebwe regidezo cyo kimwe n'ayandi mashira hamwe tubone aho dushobora gushira ibikoresho bitanga amazi n'amatara kuri bose ivyo hariho komisiyo yamaze kujaho nize yuko kujya bariko barakurizwa ku mabarabara hose biriko barakurikizwa ni igihugu cyose no kuvuga aho ubonye umuringoti aho ubonye amapoto regidezo yaba bastansiyo moyenne tension n'ibindi ivyo bintu tubwirizwa kuvyubaka kandi tukavyubahiriza kuri kazoza kacu kuno munsi ndetse na kejo mu bijanye n'igisa c'inkino ishiramo ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi riramutswe indongo dishasha Apotre Jean Paul Manirakiza nawe akaba ari bagiye kurongora iryo shirahamwe na muri za nkino za Jeux Olympiques Francine Niyonsaba yarasezera iryo higanwa inyuma yo gutakora ikibanza gatanu ku kirere c'imetero 10,000 ni nkutubaza Raymond Prosper niyo nkuru Apotre Jean Paul Manirakiza niwe yatowe kuri no w'Imana n'inama ya bose kugira ngo arongore ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi FEBABU. Association 16 zihurikiye muri FEBABU nizo zari zifise uburenganzira bwo gutora. Apotre Jean Paul Manirakiza amaze gutogwa ku majwi 16 kuri 16 no kuvuga atowe ku bice 100% yaciye ashikiriza imigambi mikuru agiye guherako mu kurongora ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi. Twagiye gutegura ikintu bita statut du joueur. Ni kuvuga ngo umuntu nta mukinyi n'umwe azokina basketball adafise contrat na club akinamo. Yani majambo ivyo tugiye kubikorera ko cyane muri 15 zatubirangije kandi bizodetermina au début du championnat. Nta championnat izotangwa mu association atama contrat bafise. Kandi tuzodetermina l'effectif des joueurs. Nta equipe izogira abakinyi bahoraho kugira ibitigi 50 mirongo ingahe gitewe kuzobagurisha tuzobaha igitigiri gitomoye batayenza kugira ngo babazane. Nico ni cambere cihutirwa. Ikigira kabiri nuko tugiye gutegura cyane yo kwita amategeko ngenderwako ajanye n'ibihe bigezweho kugira ngo baboneke abakinyi bakwije amategeko au niveau international twitegure no kuzogira gute no kuzobashira ku isoko mpuzamakungu apana mu Burundi gusa. Icya gatatu tugiye gutegura no gutegura gutembera ama association yose mango mu Burundi bwose ahantu hariho basketball twebeye tuyishikire nka komite yatowe turabe ibihari dukine ama equipe ahari tuyarabe habe a match amical hagati y'ama equipe hanyuma bibaye ngombwa hari imipira tumaze kuronka twibashikize twabatemberereye hama tubankuraje ma development akomakomeye ya basketball. Jean Paul Manirakiza akaba icegera ciwe ari Hacimana Claver umunyamabanga mukuru ni Ndayiragije Anike icegera ciwe ni Nahimana Floris ujejwe ubutunzi ni Simbananiye Olivier icegera ciwe akaba Gatoni Ange Marlene. Naho muri za nkino za Jeux Olympiques France Niyonsaba yarasezeye amahiganwa inyuma yo gutahukana ikibanza ca gatanu ku metero 10,010. Mu gita c'umuziki muri Vichiza Ramadan batazira DJ Pro nongeye ko umuserukizi w'uburiro Casablanca Lounge ni nkuto ateguwe na Ange Negrita Irakoze. Ico kiganiro bahaye abamenyesha makuru n'abanditsi abasanzwe batwara uburiro Casablanca Fast Food bwaramutse bushikiriza umuserukizi wabwo akaba n'umuririmbyi Ciza Ramadan batazira DJ Pro ni mu gihe hari mwiyugururwa ry'ubundi bunwero bise Casablanca Lounge. Michael Rusake asanzwe ajeje kumenyesha amakuru muri Casablanca ati twahisemo gukorana n'abaririmbyi kuko bafise akamaro kanini. Gituma dukoresha abaririmbyi n'igituma dukunda gukorana nabo nuko twama tubona yuko voix zabo arizo zishika kure niyo mpamvu dukorana n'abaririmbyi. Michael Rusake arongera agatera kamo kubagwiza tunga n'amashira hamwe atandukanye gukorana n'abaririmbyi ngo kuko ijwi ryabo rishika kure. Kino notera ayandi ma societe nuko twoza turakorana n'abasanyi bacu sivyo kuko nawo barakwiye yuko boza baratugirira ibintu by'akarusho birushirijeho
nico gituma dutegereza kuza turakorana nabo uko n'amavoa yabo n'ayiwacu twese akaguma ari karatera imbere. Twamenyesha ko ubwo buriro Casablanca bwahorana umuserukizi umwe akaba ari Mr Champagne ariko ubu bagiye gukorana ari babiri hamwe na Chiza Ramadan benshi batazira DJ Pro. No kuri inkuru y'ibijanye n'umuziki turangije ko amakuru yacu muri ino joro tubashimire ngese nko dukurikirana dushimira dufate gatorokanya nikiciza na Nestor Nahimana mingaga ivy'umuma Jessica Kahini ngabe ndinabashikirije mugihe byiza ngahe wanyu murakoze.